Eh, jewe nitwa Rukwirikanya Onesphore ndi umwungere w'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura, kandi ishengero ryacu rya Pentecote ry'i Bujumbura rikorera mu ntara zitari nke z'igihugu, cane cane mu karere ko mu burengero, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura bita Bujumbura rirare, n'amakomine amwe yo muri Rumonge, no mu ntara ya Bubanza yose, n'amakomine amwe yo mu ntara ya Cibitoki, hamwe no mu ntara ya Muramvya, n'amakomine amwe yo mu ntara ya Mwaro. Rero muri ivyo bice byose harimwo ishengero, kandi muri iki gihe mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura wovuga ko ari igihe c'umuvyuro. Turabona ishengero ryiyongera kandi ryagutse. None rero kuko dushitse mu nshiriro z'umwaka no mu ntango z'ubundi, twagira twifurize abakozi b'Imana dukorana mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura, duhereye ku mwungere wa kabiri no kubabwiriza bose n'abapasitori bose bagize iyi misiyoni ya Bujumbura, tutibagiye abavuga butumwa n'abadiyakoni hamwe n'ishengero ryose. Ego rero mu ncamake turashimira Imana ko Imana yaduhezagiye muri uyu mwaka, ibikorwa byagenze neza, kandi turasabira ishengero umugisha nk'uko Imana yabahezagiye muri uyu mwaka duhejeje, izosubira itangurane natwe muri uyu mwaka, ibahezagire, ihezagire ibyo bakora kugira ngo bazoshobore gukorera Imana bafise ibibahagije. Nico twovuga mu ncamake nk'umurongozi arongoye ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura. Murakoze cyane.